Mamdogo, mwigisha avuga shavuga ufise. Ivyo bibazo vyawe vyose nagasha nti tubigutera. Mamdogo nuko tugirira impuhwe basi tubabarire. Umuhe basa ugatumura Diana hanze afatishe mu nda. Uribuka yuko aheruka kurya irya yejo. Ndagarukanya agatima mpemburo nk'umuvyeyi. Ndeka ndaba. Reka ndakwereke ndabibahe hamwe ku buryo mutazosubira gusonza. Irya Torija asama kundaba ni mubige naho mutazosubira gusonza. Uri shetani ubwo uri na wewe nibaze ko uri na sekuru wa shetani kubera wewe ibintu ukora wewe ari ajya amaraso wazo guhumira jewe ntazombatse Imana niyo mbaza amaraso abajya abana ivyo nari iwawe narariye ariko nibaze yuko sinigeze ndabijyana umunezero kubera ko nabone ivyuko kore bajya abana jewe ndi umuntu afise inyama n'amaraso ni umuntu afise umutima ariko kugena n'umuntu adafise umutima nka wewe c'est impossible. Genda uzokwa muri gifuko nyene nampamvu yo kugumana na wewe wambaye amaraso wambaye igishato wewe wambaye igishato cyuzuye amaraso wewe mukobwa wewe shetani wewe umenye yuko sinigeze ndagukunda nta na gato icyamba baje kime gusa nizijya mfubye uzuye amaraso sana amaraso guhera iyi saha ni segonda unyibagire mu mutima wawe unyibagire naho nciye uzobone uko atana ahantu nzi shetani muzira jesi nyeneye kumbafu Vengo jita kusafia. No. No, yo shiringo jiba. Pero kama sinimeme buzima bwanjye be ibuka byandi nasena gukorera. Ibuka munezero je naje. Ibuka be nagira ngisigaranye shiri kubera wewe. Ibuka kama parase yose nariye kubera wewe. Shiri garuka rimwe gusa be ingo shiri mazini gusa. Mamdogo, reka kwiyahuza amatabi. Amagara n'amazi asesekana ibayombe. Habaye iki gituma wewe umera nkuko twikataruko twaye tukumenyereye. Siba wakibundawe. Ibi byose simwe muri ko murabintera. Reka mbucyo nobaye. Ari gufa namaze gufa. Reka ndabibona. Imyaka umwanteye mwebwe. Gusa ntubona. Reka ishavu ryose nzori batako mwebwe. Kuko byose nimwe mu bintera. Ibi byose nimwe mu bintera ibi. Rero ndeko kunyeni kwanje. Mamdogo, amarore kugura amatabi. Iyo ari kuyanguriramwo indya, ntwari kubukorera Imana. Tetwa ziba. Wowe urazi Imana wewe. Kiradedemba ico kidedemba.
wowe n'Imana ntikuzi mva mpande mva mu maso biza no kubona ukaza kwicara mbe wari wagenga kuva ryari Fiwane cyangwa ndakwije Kandi yashimutone wanje narashonje nta bindi mfise byo kuguha ngo uje kushira mutoyi wawe gusa ndaza kuguha amafaranga makeya uraza kuraba ico umugurira sivyo wowe ukoze bana we namusize aryamye nawe twari kuzana banza uheze rero regira inkona y'amazi ntabwo ari boneza hama rero yantaco hama rero muhungu umva amatwi ibyo kurya ndabiguhaye sivyo kandi urari urahazi ariko ntuharaniye cyane iby'uyu munsi sivyo inda nibahumura inda nisebuzana inda nishima nije mu gatondo canke no munsi mwijoroza ko washonje urana ko uri umuhungu w'inguvu bikuranyumva uri umuhungu w'inguvu kugenda urasega aho uciye hose kugenda urasaba burya ntubibaze yuko ari vyiza wambwiye ko hari ahantu wagiye uraca bakagirane agukubita agirane bagufata kuri umusuma bien sûr bateza gufata nko kuri umusuma kuko birabaje cyane nturi kimuga nta nturi impumyi nubwo bavuze ngo mama wawe ngo yari impumyi ego mama wawe hajya yazibiki no guciwe nimba yarapfuye hajya yarapfuye byaraheze rero nawe uwo mutoyi wawe uri kuranyuma uwo mutoyi wawe ni warukwiye kumwirukira ni warukwiye kumwirukira reka ntacyo turaza kubyose shaka ntarabe banze unyumvirize kwanza icyo niko ndakubwira rero utegerezwa kuraba icyo ukora sivyo ikintu cyose wokora nubwo cyo kwinjiza 10,000 cyangwa 5,000 ndazi yuko wogira ukiyaranja sivyo uwo mama dogo wanyu nawe ari kurambwira ubona kintu kimwe ujya ateza kuri abana biwe nimba afise abana mbe arafise abana arafise umwana umwe w'umuhungu ategeza kuraba uwo mwana wiwe dere kinuke hari wa muhungu sinzo suze kukubona ngaha ugarutse kuvuga ngo nivyo kurya kwa nawe yego nuko nanje nigeze kuba novuga ati ndabona ingene bibabaza ndabona abana bo mwibarabara ingene babayeho bikanambabaza ubundi nanje naye kugufata nk'umusuma niyo mpamvu nanje nakumye nganda gucunga mvuga ati ntagire ikintu nakimwe gutwara kuko iyo maze kuba umeze uko uyumvira ibintu bitandukanye ukiyumvira gukora ubwescro ukiyumvira gukora ubusuma ukiyumvira n'ibindi bintu byose ukaba n'umwihebye sibyo rero hakwiyumvira kuja mu ngeso mbi hakwiyumvira kunywa ibiyayura mutwe hakwiyumvira gukora ubusuma hakwiyumvira gukora ikintu cyose ngo wereke ingeso mbi akashika wambwiye genda ukereke indero nziza genda ukore sibyo ugenda ukore akanti kose nimba ari kiyedu ugikore akantu kose ubona ko kwinjiza amahera makeya buke bizoza hamutera imbere ukora nahura hama reka ndagwa amafaranga cura bicumuhitanira nawe aze gufungura kuri wowe ukoze cyane kandi ndagushimiye kwere burya kuva igihe mama afa novuga ati nuko nombere umugira neza kandi hose twagiye turaca hose bagenda badufata nabi badukubita kuri rero Imana iguhezagire kongera imigisha ama nk'uko vyerekeye akazi nako irya jena jewe ntashaka gukora mugabo abantu ngiye gusaba akazi ntibakama hari naho mvaho nkubiswe aho rero ari igihe bankubita canke bakanyirukana nta kazi bigera bampa
naho ubundi bwo na Jesse nayo nifuza ko noza ndirirwa ndasega. Ego nta kibazo vyerera igihe n'ivyerera inzara kandi mu buzima kirazira gucika intege simaka ngo aho ugiye hose unshikuronka uko bikura vyumvira urumva bashaka kugenda hamwe ukabura nkuko waciye hejo wazungurutse hejo ndevyurya ukabibura sivyo kandi no kuri Imana yezagire n'uwo wundi wese yo baragize cyakora kugira ngo ushobore kuba ushobore kugira nawe ucuronka kuko imfuvyi ubufuvyi burababaza ubu nanje mbona na jensigaranye umuvyeyi umwe nasigaranye umuvyeyi umwe ndazi kubura umuvyeyi ko bibabaza umaze kubabura bose naho nyene bigakomera gusumba ariko ni wakurikije impanuro ndakubwiye ndazi neza ko bizogenda neza sivyo no kuvuga cugenda urabe toraya amafaranga toraya raza kuraba ico hitana no kwenda gushimiye cyane urakoze raba nico muzo cyamugirejo umuntu mbere yo kuzori urarondera nanda dutwaye ndoga rigeyo cyana tunya none ayakwaka gute kandi none ntabwe ngufise ayakwaka gute genda yajane mwibanga uyabike nimba bidakunda ko muteka hajya muhira utore umushiki wawe aho gashika ugatore ugende kuri restaurant mufungure hari ingorane hama muze mutaye muhira nta bindi ibisigaye ndayifurije umugisha kandi mwihangane bizogenda neza nzoza ndaza kuraba ndakubwira ukuntu byagenze nta kibazo gusa ntuzibigira akamenyero kuko urumva ico nakubwiye bizongyohera mbona uko urakora ahubwo bizongyohera mbona wagarutse uvuga uti uberewe uvuga ati warakoze ku manuro wamaye ubu narateye imbere nico kizompimbara ubundi kuzoza uraza kunseka naco bizompimbara soko umuntu aratanga amatanga mugagate bakarambirwa nuko rero Sheri. Ona kuvyo ntinye nabirangije. Ubu cyagirwa nagikatiye burundu. Kumbwira. Sasa. Ubu rero ngomba ko ebana. Ubaho wishimye pana bya n'ibyo waguma wishavutsa ngo yango Sheri ngo bango waze umuhebe. Ibintu nabikoze. Sishaka kubaho wenda kubabaza. Merci. No, munezero wanje deja. Nogo aja nogo buri kintu cyose. Mugana nawe mbona ko nezerewe. Merci. Nagikatisha bebe. Twigumanire mu mahoro n'umutekano. Hama ubuzima bugume bwaryoshe. Wow. Sheri. Ya. Ndagushimiye cyane. Ndashimye ukungene wabikoze. Ubundi byari bikenewe. Ubundi kanatsinda ni kwera bakobwa turi n'impuhwe. Hajya ngo ntagize impuhwe. Kajya kazukosa bamba. Kajya gusa turi ugatwarira rimwe. Twari gukarira rimwe. Ariko nizampuwe nyene. Hajya twari kumusiga ebana. Ngira niyo yamara munsi yayiriye. Usa ntaco bete. Birahagije twariye byinshi kandi aho ko dusiya tutagasi fresh vraiment sawa ubana ko tudreve ni oje amafaranga abanyene nabikoresheje ko wewe nabikubwiye nuko bimeze reka bonya ibaha ibyo byaha tubyihorere ubu ni sawa ibyo dufite turafise hari ana ubu ni sawa una turinze tugura amatongo ajya ntajya yose sebo byose ndabikesha wewe uregana warangihije imigambi yiri umukobwa w'ikijuju yawe ngo cewe ngo ndakuhevye ngo kubera ngo usuga mami wewe ni sawa ufise ubwenge byose ni mu mutwe icyo nagukundiye byose ni mu mutwe kandi ntushime jeje nyene ushimiye n'ujya mushiki wawe urazi byose ko yabigizemo uruhara ko yarashikikiriye imigambi yacu yaba atari we nze ni gukunda twituma rero be twikwashimira bose ubunye tubayeho neza akazitanye nk'amafaranga twarabitse nicyo bituma be tukikuryoherwa tujya amafaranga dusohoka twenda kuri beach tujya mu rumonge tuduga ibugarama hose kase tuzojaye tuguma twaryoshe ibana amahera ubu si kibazo icyo naririra narakirose umva be tuzoryoherwe gushika no ko
wa mugabo je nagiye kabisa kuguma mbana n'umugabo aguma nyikeka asha nagiye kweri inzu yawe ushikire umwana namujanye we nugende mwabo bagore ndazi yuko ufise abagore benshi genda uzovyara abandi asha unyibagire ntuzopfusubira no kunyiyumvira asha naho tuzonahura ntuzonandamutse abeho rero je bye. ariko mana yanje jewe n'abagore dufike uwa mbere yaragiye none n'uwa kabiri aransezeye ko atakunda akora kugira ngo ndabereke urukundo ndabanezereze ibintu nzobibamo kugira ryari ndabibonye umugizi siwe mugirirwa ehe n'umwana wanje sinzi iyo yamwangarije mana ndakwinginze uncungire. Kumbe nukumeze warantohoje uramenya ari swari we kumbe udufaranga twanje twagiye kuyomba akazi ushobora ko utanzi nibaze ke ibi mbonye ndiko ndarota amadreda azimvye inkoferi zimvye ku mafaranga yiwanje uwo nawe igisuko n'igisuko bisigure ko amatungo yanje yose wayahereje kwiyombwa akazi y'umukobwa iyo nda y'umukobwa ni wandutishije insumvye kiyo ansumvye ko onyata stop nundi musi jari tuzuranyitse ndaye jani ndawawe jani mukecuru wa kirofawe ngene kimeze singo ndavuga ko umukecuru sinavuga ko umukobwa sinse naho no gushira ubu naho jutanga unyitse ndaye ndaye yawe ubu ndakubwira wa gikecuru operation zose zakozwe mission yose yabaye nije nayikoze birashikuka butarunzi ako je nari ndakuzi igihe canje cyo kuja kumugaragaro kirageze wambonye hamuje avuga ngo uyu ntunangana wa gikecuru bona mukwiranye uyu hama nguza kumwibomako umva ndakubwira wa mugore we ubutamugwiwe bamutiza umuhoro twebwe twabonye ibintu vyizanye amafaranga uri kurasesagura ngo narose z'abagabo tureke kuyarya haba bucishije ubwenge nitwabona amazu ngo ndiko ndagurisha amaparcelle wa kirofa ngo abonye umugabo nguye kumeye neza nindi musi duca ubwenge nta mugore nkawe wameze nka kurya wiyukira ku bagabo babonye abagabo kemera ibintu vyawe byose ugasanzaza mu ibarabara twe twarabitoye kure dufise amaso yo kubona kure dufise ubwenge bwo kwiyumvira amajuri ko ndumitaga ko bawandaya w'igikecuru c'umugore n'amafaranga wari urukundo wewe urukundo ni karemanwa urukundo rurizana ni benshi bamwe batanga ibintu bakabwira nkuko hako n'undi musi nibaze bakugire nkuko wa mukobwa we aho amajambo uri kurambwira uri kuraya kontrola neza uri kurabwira uramuzi jewe ndi Alice kandi kintu nacomenya iyo ururimi rushushe rugomba gushuha imbere yanje ndaruhoza rugaturura rugatekana rero ushatse wavuga make uwo muri ko murakinisha ntawe muzi hamuntu nawe muri ko murahendana nimuhendane gose nawe nashobora kuba atanzi ashobora kuba atanzi vy'ukuri ariko nagenda babwira uko muzombona ico ndi jewe Alice muzombona hari gihe mwariye vyinshi mwibaza ngo bizijana muzombona ico ndi co naremewe kwisi co naziriye kwisi ivyo vyose muzobibona okay ntimujya mu mukondora zose Woni bikinga wahashitse gute bose iyo twishinze kuvuga ibintu bya tuvuga ibintu by'imiceri gusa tuvuga iby'imirima yawe gusa
ariko nanje nibagira ibintu by'iwanje. Boss jewe na shiri wanje arapanze umugambi, tugomba korora inkoko. Shaka rero mu mahera uzomemba cungurana 15,000 kira tworora inkoko natwe tugire umugambi. Ni kuvuga shiri wanje azizana 15 nanje nzana 15, tube turitegurira kazoza. Ukuri boss je ndagutakambiye, je uyantize, je uzoyankata ukwezi guheza. Gahungu buge urafise umutwe hagongoye neza, urakomeye neza umutwe wewe, urafise ubwenge bukwiye. Atwe twifitiye ibibazo turara tudasinziriye, mugabo uri kuranzana ngaho dedema ngo by'abashiri wawe. Jibyara mwe nashiri babiranda. Ha? Hewe. Hari igihe ukwezi kurara sindaguhemba amafaranga. Akabo boss nawe urantwenza vraiment. Je nka jewe nifitiye umugore je tworara turatwenga ijoro ryose nkinisha abana nsubira. Niyo mpamvu nanje niko ndakubwira kugira nezerwa nani nzuza n'umugore nanje tunezerwa turare turasimba ijoro ryose. Uratubijya abantu bajya baryoshe. Nawe ngo ufise ibibazo akugerwa cyangwa nyine ufise ngushaka ufise ibibazo tikiwe. Weko amafaranga yafise. Cyose urafise warenze uduhana akazi kwera ibintu byose byinshi. Genda muri ryo duhaye turazana amahera ukuramutse nahambwire winywera gacupa bihere. Rekane no kugira ibibazo by'uburofa ngo ufise ibibazo byanywa cyane nibo bazobigukura. Bose kakwipanikesha. Cyangwa kenze mi 15 je nigereje nikorera umugambi. Ushaka akazi kananyange kajya gakobwa. Cyembe Weshaka gahungu. Uri kurabwira ibyo bintu uramuzi wewe. Je urazi wondi we kuri wewe. Ha? Aho umugabo kunigura nkagutakisha byose mfise. Tumba mu maso, unyenda konera ku kazi hari. Wa mugore we wa rukecuru urantigera neza. Uriyibagiwe kweri wowe ndakuzi barakunze n'itera bwoba jewe baraguhenze je banyita kirimbuzi gisesanguzi gisataguzi gisoromi byanze bibi turayora urugutira ubwoba ndakuzi wamabanga ari wowe yose ndayazi urabizi nta kimwe kimwe wowe wampishije rero tuzamushona akariro gake we ntabwo bawe dutera barakubeshe iwanje si kwa byanze bibi genda ubwirire zijya mfuvye genda ufate nawe zijya mfuvye aho zuteye ubwoba pana jewe tugireshe turekana no mukoshi w'imaraya. Ubu urabonye ko ndi umukoshi ndi maraya uribagiye agaciro nakumariye wewe. Ngo hajya ntacyo nzokugira. Icyo utazi urabaza. Reka jewe rero niruke n'ibirenge bishe nzoca hasi canke hejuru mbone wewe ubaye icyo nshaka kuba. Genda muryoherwe ntimuze umusini saha.
kubera ko wiyanikiye ku zuba ugiye gusonza hamwe ujya kwiyanikira kuri uruzuba ego nabwo rwaca ruguhohoje. Oya kaka ntabwo nari numva nkana ira na malariya igomba kuziramo. Sha ubu ibyago vyagiye ndabizi n'ivyasinye mu nzira malariya abariye mbwira yo kuretse ntugufate kuko niyo twishora hagije ndavye ukuntu byari twakubiswe tubohwa tuzira ubusa buryaho niwe niwereka gufatwa na malariya kuko tugira inzara kitugana gukubitwa ndiya genzo garagaza gusatira uko nshoboye kose umayaje nyusize nguvu nziyaranje rero nazindutse ngenda nkuko wayibonye nasatiriye navyagenze nabi ngenda mpura n'ibibazo hirya no hino ariko nakoze uko nshoboye kose nahuye n'umugira neza aramfasha jeho ngaha novuga narose nako mfatisha mu nda uko wewe yamaye nutwo mfungura nafungura ariko nawe muri nasanze afite hari umwana ameze neza afite umutima no kuri urukundo namwiganira ibibazo tugowe yamfashije idora dukeya nambwira ati wewe uza kumugurira n'uwo mutonya wawe urakumwitanira nawe arafungure rero naciye mvuga ati reka n'uyu mwanya wenda guhitanira agatumva n'ivoka ubwira ubu urafatisha mu nda amubase turancitse cyo dusimbira ngaho kwibarabara ndabenda kugurira kandi kantu urenzeko. Kaka urakoze cyane kose ariko nizera yuko impanuro naguhaye wazikurikije nizera yuko utigeze uja kwiba. Diya humura je nabwo nigeze nja kwiba je nakoze ibishoboka byose je n'inguvu zanje ndapambana ariko naho ntigeze niba burya benshi bambana nk'umusuma aho nciye hariho abantu banyirukako bavuga ngo nije ndabamariye ibintu nije niba ariko utunarose utu twaciye mu muco nahuye n'umugira neza umuntu yitaho yazi ko gusonza bibaho no kubura bibaho aravuga ati reka ndagufashe hamuze nawe ugende ufashe na mutonya wawe rero nugira amakenga nta ngorane banza udufungure. Amahera mwaguze ibintu mwayakuye ndakeneye umbwire amahera waguze ibintu yo wayakuye wavyumvise Jerome ndashaka umbwire neza kandi ukambesha ndabimenye wavyumvise mbwize ukuri aho hataraba amaraso. Mam dog nukuri jana nawe n'umugira neza aniho yamfashishije rero ntavuga ati reka mitanire agatumbura n'ivoka Diane kubera urazi yuko utaheruka kuduhenga. Jero ushatse kuvuga uwo mugira neza nabona ngaha igihe nyoko yari impumyi agorowe ngaha akukumbira ngaha kumbuga katari bwaze ku Jerome ntumvyongeye byo mu mutwe ntugegire ibirisatsi umugira neza wahe umugira neza atababaye ko nyoko kihari amujane kwa muganga kugira ubuhumyi babuvure akire niwo mugira neza ano bica nkabarukiza mese mu kuzimu wavyumvise nawe ndawe umengo bwiso bwawe no bwifuko murasisemanye nyokure kugapfuka genda wakawashanowe. Mamdo ugira ikigongo eraga nanje ndumuntu kandi ndasonza ubura kudapfa ugakurikira nyoko yagiye imiwe nziki niyo mwazingiriye ngira kari kugenda gusa munyaraza iyi quartier yamenye ingeso ze ngaha mu rugo cyangwa ukoje informe ari mwebwe mwene bandi mugana muravuga umuntu ko atari kushavu numva umenga byose no bibatako mwamparemwe urazi nk'ubu amageragezwa nibereyemo kuvyo naruhiye biriko biranyongana binca amaboko bigenda mwamyakumwe iyo mutaba muhari ivyo ngira bigenda ntibabikira ibizina. Mam dog mwigesha avuga shavuga ufise ivyo bibazo vyawe vyose nagasha nti tubigutera. Mam dog nuko tugirire impuwe basi tubabarire umuhe basa ugatumbura Diana hanze afatishe mu nda uribuka yuko aheruka kurya irya yejo ndagarukanya agatima mpemburo nk'umuvyeyi ndeka ndaba
reka ndakwereke ndabibahe hamwe ku buryo mutazosubira gusonza hirya torija asama kundaba ni mubige naho mutazosubira gusonza mwabagesera mwe haba mutosubira kugenda muramvuga